Kuva mu mwaka wa 2012 gushika 2013 mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi hari amahinguro y'ibinyobwa y'inzoga n'imitobe bikorwa mu bitoke n'ibindi bitegwa vya hano mu Burundi. Mu vyegwa vya Ngozi hari hinguriro bise Burundi Brewery rihingura inzoga bita Soma Burundi na Buryohe hamwe n'amazi sangwe. Mu gihe zimwe muri izo nzoga zihingurwa atasukari yongewemwo, iyo hinguriro risanzwe rifise uruhusha rw'ubuziranenge bwa BBN hano mu Burundi ngo ririko rirarondera n'uruhusha mpuzamakungu. Ibyo bita certification izo ibyo turiko turakorana n'ababishinzwe bagomba kutukorera iyo certification ego bigeze kure. Mu minsi iri imbere tuzoba twabitunganije. Iyo Soma n'inzoga nta sukari twongeramwo ku buryo n'uwinyoye yoba agwaye igisukari ari inywera ko uko bisanzwe nta ngaruka bi yigera aronka mu nyuma. Ikindi cya kabiri novuga iyi nzoga novuga ko ari yonyene kwisi, nta handi uzoyisanga ntaho. Mu gihe kandi mu nama yakomeza yarayibaye umukuru w'igihugu c'u Burundi yatangaje ko uruja n'uruza mu Burundi rw'ibintu n'abantu intambamyi zijanye na visa zahahora zikuwe ku bihugu bigize uwo muryango. Anatole Nteturuye avuga ko arakajyo keza ko gushora hanze muri ivyo bihugu. Iyi nama yakomeza bwari uburyo opportunity kugira dushore kuba twashorera mu bihugu bigizwe na komeza ndetse tukaja no kure y'ibihugu bigizwe niyo komeza. Yamara ngo Burundi Brewery irafise intambamyi zo kubura ibitoro vya mazutu, umuyaga nkuba muke hamwe no kubura amafaranga mvamakungu y'amadolari. Ahandi bahingura ibinyobwa bihurumbirwa n'abarundi ni mu Kayanza ahari hinguriro Imena rikora ibinyobwa vy'inzoga mu bitoke bitahozagara, akabijya, karibu, imitobe nka Raha Tangawizi, Furaha n'ibindi. Umuyobozi w'uruganda amenyesha ko iryo hinguriro rifitiye akamaro nyene ryo Anisendo Ricimpa, rifitiye akamaro kandi abakozi bahakora hamwe rero n'igihugu kuko bariha amakori. Ibihungirwayo ngo baratanguye kuva kera kubigurisha mu bihugu bigize umuryango wa Komeza uhereye kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Tanzania. Ubu ngo bakaba bariko baragerageza mu bindi bihugu. Twifuje ko dushobora kuja gushora mu bindi bihugu bitari ngaha ku mbibe y'u Burundi. Muri ivyo bihugu twageragejemwo igihugu ca Zambia n'igihugu ca Zimbabwe. Ibihugu rero ivyo mvuze ubwa nyuma turiko turagerageza kugira ngo ibinyobwa vy'Imena Somusubire bishobore gushikayo, kandi ivyamaze kugenda batubwiye yuko ari ibinyobwa bimeze neza cane. Nabo nyene bariko barondera uruhusha mpuzamakungu certification internationale muri bw'ifaransa kugira ngo ibinyobwa bahingura bizoshogwe kure cane. Aho mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi ariko amahinguriro ariyo arasanga ikibazo c'umuyaga nkuba ucika kenshi bigatuma umwimbu utaba mwinshi nkuko bavyipfuza.